reka rero unaho turabe ibintu bikuru bigize icyo twokwita inyabwonko mudasobwa, ariko no bakunda kuvuga ko ari ordinateur do bureau, ko twamye ko ordinateur do ari ordinateur do bureau hakaba na portable. Twanye ko do bureau ibigizwe na cyo tubona automatiquement tuza tubona directement, cyo tubona ka écran, tukabona unité centrale, tukabona souris, tukabona na clavier. Iyo rero niyo machine do bureau. No tuma turabe rero partie matériel zayo bega nizahe. Bo iya mbere ni kuvuga tuba tuzi ko hariho écran, hama tukabona yuko haba hariho nico twokwita souris, tukabona ko hariho na clavier, tukabona ko hariho na unité centrale. Hama ariko si ibyo gusa, indani partie matériel indani muri unité centrale tubaza gusangayo ico bita carte mère. Carte mère nayo nyene turayisangayo iba iriyo, niyo yiri yose carte mère. Kuvuga tushyize mu rurimi rw'ikinofunofu, c'est la mère de toutes les cartes connectées sur la carte mère. Ni kuvuga ibyo dukoreta byose kuri ku mashini yacu, kuri ordinateur yacu, cyangwa icyo inyabwonko cyacu, ibyo dukonekta byose, ibyo turushaka byose yuko dushira dukoresha, tutegeza kubikonekta tutegeza kubicomeka kuri carte mère. Kuri carte mère ducomeka byose, yaba flash, ushaka gucomeka flash disk utuja kuri port USB akarucomeka, ushaka gucomeka aha nahasuri zimwe za kera nyene, zimwe za kera zo muri systeme yo muri ID ya ID, anaye ni clavier, zimwe za kera za systeme za kera, aho kacomeka clavier, aho kacomeka souris. Ora yuko kariza nuzenya nyene ko byose biri kuri ya carte mère. Hanyuma aha naho urabona ko izari za port USB. Port USB naho nyene ni urashaka kucomeka izi nouveau modèle za ma souris, cyangwa kacomeka clavier, cyangwa kacomeka iyo nuzenye yo flash yawe ushaka gushiraho, cyanye iyo bita card reader ushaka gucomeka ngaha, n'ibindi bifise systeme ya USB ushaka gucomeka ngaha. Iyi nayo yari inuzenya yari communication, bayikoresha kera ya communication y'amaporo, hano bayicomeka. Iyi nayo yari inzira bita parallel, ariko kenshi yakora kuma nuzenya kuma imprimante ya kera, kwa imprimante ya kera yari afise amaporo USB bakunda kweshomeka ngaha nayo nyene. Bo iyi nayo iyi nzira mubona ngaha, iyi ni inzira ya BGA, carte ini iyi nzira ya carte ya BGA, ariko twashira cable BGA ija kuri eka. Kuvuga kugira ngo ibyo turakora muri unité centrale, ibyo turakora dushobore kubibona kuri eka, ikibidufasha ino ni na chomeka ni port ya BGA icomekako. Muri nako nayigize nayo andi mubona ngaha na maporo USB nyene, cyo kimwe nayo bikora kimwe, ariko mara ngaha hejuru naho nyene hariho iyindi port, iyi port bita LAN canke ya internet, aho ducomeka cable, dushaka gucomeka cable ya NG45 ya connection ya kuronka internet y'ino mashini. Hanyuma aha naho mubona tuno tuntu tubiri, iyi ni carte son. Carte son idufasha kugira ngo dushobore kuronka amajwi amplifier. Iya mbere mubona ngaha aka gasa uku, irangiye mubona ngo gusa n'icyatsi kibisi, aha ni amplifier. Kuvuga ushaka ni kuri kuravuza nk'indirimbo muri ordinateur yawe, kugira ngo ushe kuvyumva muri speaker, uvyumve bivuga cyane, ushe kuvyamplifier muri amplificateur. Na aka naho akagira kabiri ni toita ni line in. Line in ni kuvuga yoyo yinjiza amajwi mu gihe ushaka kugira nka record, ushaka recordinga nk'ibintu byaciye muri mixer, ushaka recordinga nk'ibiko biraba live, kuvuga ati ngwanda recording ucomeka ngaha iyo twokwita connecteur y'amajwi, ikinjiza amajwi ngaha kugira ngo ushobore kurecordinga ibiriko ibyo ushaka recordinga. Iyi ya nyuma mbona ngaha hejuru nayo ni cable naho ushobora gucomeka microphone yawe ukafata amajwi direct utarinze gucana muri line indi, wafatira microphone gusa amajwi. Rero iyi akanako nenye bakita carte son. Hanyuma hariho iyindi nzira ngaha nkuko mubibona, izi nzira rero aha niho twovuga ko ari port
za carte d'extension ariko kenshi turavuga ko ari kuri PCI. Iyi PCI rero iyi PCI ngaha icyo hadufasha aha niho ushobora gucomeka kimwe muri ibi iyo byapfuye. Ni kuvuga nk'ubu iyi carte irashobora gupfa, iyi carte so igapfa, imaze gupfa imashini yumva ntigisohora amajwi cyangwa cyo kwinjiza amajwi. Muri ico gihe cy'uko ugenda mu isoko aho maison informatique ukagura ico bita carte d'extension ya carte so, ucuyizana ugacicomeka ngaha. Nk'akarorero iyi carte d'extension bita iyi ni carte d'extension ya DV, iyi ndashobora kundayizana nk'ubu mu gihe nkeneye nko kuyikoresha, ndayizana ngaca ndayicomeka ngaha, mara yuko acaja ko iyindi carte bigiyeho. Rero hariho igihe ushobora gusanga ino nuzenya iyi carte VGA yaragize ikibazo yarapfuye. Muri ico gihe rero kuko muza gusudira, muza kubandura ngongeye kandi nguteremo iyindi oya, kuko iyi carte ibifise shema hejuru ikagana shema munsi. Ushobora kuvuga ngo ukarandure, usanga uriko urarandura na shema, ni kuvuga siri kuri hepfo ugasanga uriko urayirandagura uyicagagura. Muri ico gihe umva ko ibiba ibivuye. Mu camake carte main ntabwo isudirwa ngo uriko uragenda gutera mu bindi bikompoza oya, abo ico ukora uraramplasa. Rero iyi rero yarapfuye nk'iyi VGA ucuzana ucugenda ukaca kuri maison informatique ukagura carte VGA ukashutera muri hahandi haja ama PCI, kuvuga ko kuri PCI ugashiramo iyi carte d'extension ya VGA. Meme no kuri ya réseau nuko nyene zose no kugenda ubikora ucugenda ukazigura. Ariko rero ntabwo aha akora gusa ushaka kuramplasa ibyapfuye oya. Ordinateur ikora ibintu byinshi kandi usanga bitandukanye. Nk'akarorero baha nk'ubu ordinateur urabona ko ordinateur mushaka kuraba nka televiziyo, ariko nk'ubu ukeneye kuraba televiziyo hariho ama carte d'extension bita carte TV. Nk'ubu urashobora kugenda ukayigura, umaze kuyigura ugashishiramo ngaha. Mu camake imashini yawe urashaka kuba ushaka kuraba nka televiziyo, ushaka kuraba nk'amakuru kuri RTNB cyangwa kuri televiziyo Isanganiro cyangwa kuri Canal Plus, ukagenda ukagura iyo carte d'extension bitwa carte TV ukayicomeka ngaha, ugashobora kuraba ibintu ordinateur bigahinduka nka televiziyo. Ushaka ukayikoresha muri systeme ya televiziyo cyangwa ukayikoresha muri systeme ya ordinateur, byose birashoboka cyangwa byose ukabikorera icyarimwe. Rero ntabwo izi carte zikora gusa mu kuramplasa ibyapfuye ngaha oya, izi carte zirakora no mu kugira ngo machine yawe ikore ibindi tashoboye guhereza inzira ngaha. Izi rero ni bazitwa carte d'extension no bazishira ngaha. Hanyuma hari ahandi hantu haja rame, nkuko mubibona aha haja rame, aha rero haja rame bahita slot. Izi ni slot izi mubona aha haja rame ni slot. Izi slot rero aha niho bacomeka, ushaka gucomeka rame, ikuvuga ushaka kuvuga slot, ushaka kuvuga port rame, aha niho bacomeka rame. Aha naho hinza umuriro uvuye muri bloc d'alimentation. Aha rero niho ushira zimwe zo turabwira za bisi ishaka kuja kuri lecteur DVD cyangwa kaja kuri disque dur. Nize nzira mubona ngaha haja amabisi. Hanyuma iyi ni radiateur. Iyi radiateur rero indani hariyo icyo bita microprocesseur. Aha haja microprocesseur, hano haja microprocesseur. Iki ni kimwe mu bigize unité centrale, ari naco gikuru. Twabonye ko ibintu byose umuntu abiconnecta kuri carte mère. Carte mère ngandi ko byose byo turavuga byose, yaba ama flash biki byo hanze bise dushaka gucomeka, ama imprimante aho dushaka kuyacomeka cyo bya rezo byose tubicomeka kuri carte mère, niho bifatiye. Ariko rero si iki gusa kigize unité centrale, hariho ya câble nababwira ya bisi. Iyi ni bisi ya SATA. Ngiyi urabona ko nayo nyene nizo zikora mu kugira gute ziri muri unité centrale zirafasha. Aha turabona turafise icyo bita disque dur.
iyi disque dur nayo nyene ifasha kugira ngo ibintu dustoka zaba indirimbo, amafilime, amadokima vyose bishobore kuja hehe, dushobore kubibika indani muri ordinateur. Aha turiko turiga ico kimita partie matériel idufasha kugira dushobore gustoka ibintu byacu, meme no muri hardware murazi ko système d'exploitation ibiri installé muri disque dur. Aya n'amarame, izi nazo ni rame, izi rame nazo nyene nkuko nari kubabwira ko inzo duconnecta ahandi kuri ya slot kuri carte mère nazo nyene. Izi rame nazo nyene ziratandukanye, ariko zozo ntabwo bafatira kuri SATA cyangwa ID, zazifise amanimero. Uravuga nti nkeneye DDR cyangwa DDR1, DDR2, DDR3 gutyo. Hanyuma kandi ziba zitandukanye ku magigabyte cyangwa ku megabyte. Hariho za 256 megabyte, hariho za 512 megabyte, hariho za 1 giga, hariho za 2 giga, hariho za 4 8 gutyo. Ziba zitandukanye kuko ziba zisumbasumbana capacity niko ziba zisumbasumbana n'ubushobozi bwo gukora. Kandi no gusa ko rame mu gihe machine yawe idafise rame, menye yuko iyo machine yawe ntabwo ishobora kugira gute kwaka ngo yafishe. Urashaka kubona ko yatse, ukana ko irikira, ariko kuri ekra haguma hari noir, kuvuga ntigira yafisha. Kugira ngo ushobore kubona afishaje kuri ekra tuyifashwamo na rame. Ikindi naco rame nituma dushobora gukora ibintu mu buryo bunyarukana nyene, kubera ko rame iratuma habaho ingufu zo kugira ikore inyarutse. Ikindi nuko iza gufata information cyangwa kugarda les informations mu gihe uri kurakoresha imashini yakije. Kuvuga nimba ndiko ndandika muri Word, nkandika muri Word cyangwa ndiko ndakora montage cyangwa ibindi bintu bijanye n'uzenye, umenya ko ibintu byose kurakora bifashwe na rame. Ni kuvuga kugira ngo unabibone honyine uri ko nabibona ni rame ibikariya, kuko imashini yo kwigurira naka mu gihe ataramirimo no kwaka ntiyaka ngo ibandanye ngo ubone ko yafishije oyaye. Rero niza kugaragaza ya information mu kimashini igize gute, mu kimashini yakije. Rero mu gihe rero rame yawe ari ntoya, urumva yuko no gukora ikora yikwega kubera ko aba ari ntoya. Kuvuga ari gukora ikindi uzubona bigenda byikwega kubera rame. Cyubibona ko nk'abantu bafite amatelefone usanga afise rame ntoya. Ikindi naco nuko iza gutuma habaho ubushobozi kugira ngo ishobore gukora. Ikindi naco na système d'exploitation tugiye muri software, kuvuga uzestra wisunze rame ufise. Kuva yuko rame nayo irafise ikintu kinini ikora muri unité centrale indani. Umva yuko niyi ni partie matériel, ko ikintu gifatika dufata tukerekana. Muri unité centrale indani kandi hariho icyo twakwita lecteur shakuba ka lecteur CD, lecteur DVD yifasha kwinjizamo amasede kugira ngo dushobore kuraba ibiri ku masede cyangwa dushobore kugrava cyangwa dushobore gushira ibintu ku masede. Ni lecteur nayo nyene iratandukanye, hariho ya ID, hariho na SATA nkuko nabyo ndabibabwira. Rero naho kazi ikora. Hariho iyindi bita ventilateur nayo hariyo usanga ku ruhande itanga akayaga muri unité centrale hose. Hariho n'indi usanga iri kuri microprocesseur hejuru. Kuvuga iza gufasha kugira ngo ijya radiateur nubwo iza gushuha nayo nyine ironka akayaga kugira ngo ntishuhe igire, kandi nako kayaga kandi kumye kandi gashikire na microprocesseur. Muco bake muri unité centrale ni ibyo bikuru usanga birimwo indani bidufasha kugira ngo dushobore gukora imashini yashishore gukora. Rero hanini ikintu gikomeye cyane muri byose ni carte mère ni ikomeye muri byose, kuko ibyo ducomeka ko byose, ibyo dukonekta byose bijanga yaba disque dur, yaba rame, zaba izi câble amabisi, yaba lecteur, bya bibiki byose tubiconnecta hehe kuri carte mère. Urumva yuko rero iyi carte mère niyo ikora byose, kandi c'est la mère de toutes les cartes connectées sur la carte mère. Kuvuga iyi rero niyo ikomeye cyane, ariko iyo uri kurabona machine kirakora irafunctiona, umenya yuko ibintu bikuru biba biri indani
nibyo duhejeje kubabwira. Reka tubashimire tubakengurukire ukuntu maruteze yombi. Niba ufise ikibazo ushobora kubaza canke yaje ubona utatahukiwe dushobora kukwigisha, urashobora gusiga commentaire kugira ngo dushobore kubigisha cyangwa dushobore kubatahuza aho mutashoboye gutahukirwa. Murakoze.